amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 36 muri 39 cyo muri ca gitabo citwa jewe nahisemo gukurikira Yesu Kristo. Muriko muratwumviriza nkemu yera abane namwe. Celebration Night ni iki? Celebration Night ni umugambi wo gukoranira hamwe ukorwa ku rwego rw'imitumba yose igize igihugu. Twawutanguje mu mpera z'ibihumbi 2013 mu ntumbero zibiri rudende. Ubwa mbere gushigikira ibikorwa Imana yashize mu bantu kubwo ishengero rya Kristo. Ubwa kabiri gukuza no gukomeza ishengero rya Kristo muri rusange. Rimwe, ni gute uwo mugambi uja mu ngiro? Bwa mbere duha uburenganzira umuntu uwo ari wo wese gusaba ko twokoranira iwe canke iwabo, gutyo akabisaba kujejwe imihana dukoraniramwo, gutyo akavyemererwa hama agahabwa isango. Ubwa kabiri, ico gikorwa kikaba ku minsi yose ya kabiri igize ukwezi, kiretse uwa kabiri uheza ukwezi, kuko ari wo duhurira hamwe tukirimbura ku bikorwa tuba twakoze, vyatugoye tukiga uko twobikosora. Ubwa gatatu, biramutse bishitse ko dufise ahantu harenga hamwe ho gukoranira, ujejwe imihana dukoraniramwo n'ujejwe urutonde rw'abakozi bo ku munsi baca badushira mu migwi ingana n'iyo mihana. Iyo migwi ishingwa bivanye n'abakozi dufise. Ubwa kane, ikoraniro ritegerezwa kumara isaha imwe rudende, itarenga ntirenguke. Dutegerezwa gutangura ku isaha kandi tugahereza ku isaha. Ni ukuvuga: A. Iminota 20 yo guhimbaza no gutazira Imana. B. Iminota 15 yo gusengera imitwaro bafise no gusabira umugisha urwo rugo. C. Iminota 20 yo kuvuga ubutumwa bwiza. D. Iminota 5 yo gushima canke gushinga intahe ry'umwe mu bo muri uwo muhana twagendeye, kandi akaba yabimenyeshejwe kare ko afise iyo minota 5. Ubwa gatanu, abakozi bo ku munsi hategerezwa kuboneka abantu baserukira bya bisata bibiri, icubuherezi n'icubudiyakoni, ndetse n'abaserukira ya migwi yose ikomoka muri ivyo bisata. Bashobora kugwizwa bivanye n'imihana tujako canke imigwi twigabuyemo. Gatandatu, twese dutegerezwa gukora atanumwe avuyemwo bivanye n'ubushobozi Imana yadushizemo, waba ugishoboye neza canke utagishoboye. Indwi, abo kumuhana duteramirako turabasaba kugira batumire ababanyi ari abakristo canke atari bo, ukabikora nk'uko Koroneliyo yabikoze mu gihe c'intumwa Petero igihe yamugenderera. 8, nta numwe arongora iryo koraniro ry'uwo munsi, babisikanya barabiye ku isaha. 9, wumva ko hari ico yohezagiza uwo muryango arabikora mw'ibanga ntangere. 2, ni igiki uwo mugambi ufasha? Ubwa mbere, abantu barakura mu gukorera Imana kuko baba baronse akaryo badakunda kubona mu makoraniro yandi. Ubwa kabiri, niyo tugerezwa hama mu nyuma tukarobanurirwa gukorera mw'ibanga kanaka. Ubwa gatatu, urukundo mu ishengero rya Kristo rurakura kuko tugenderanira. Ubwa kane, ibya Kristo bibwirwa benshi kurusha uko vyahora. Ubwa gatanu, abagize iyo miryango tuba twagendeyemwo benshi barabona umugisha kubw'ishengero
ry'ababagendeye kuko baba baryakiriye. 6. Bituma abantu bahurumbira kuba mu ishengero rya Kristo. 7. Twisanga twabaye umwe muri byose. 8. N'ibindi n'ibindi. 3. Ni igiki twiteze kubw'uwo mugambi? Ubwa mbere, twiteze gusubira kubona Imana ikoresha ikongera igakorera abantu ibitangaza nk'uko byari bimeze mu ishengero rya Kristo rya mbere. Ubwa kabiri, twiteze kubona rya kanguro ryo mu minsi y'iherezo aho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buzogera ku muntu wese aho ari mu gace kose k'isi. Ubwa gatatu, hama twiteze kubona ca gitigiri tutazi c'ishengero rya Kristo gikwira. 4. Ivy'uburongozi bwa Celebration Night. Ku mutumba wose ugize igihugu hategerezwa kuba hari abantu 5 baserukira abarongoye ibikorwa by'ubuherezi hamwe n'abantu 8 baserukira abarongoye ibikorwa by'ubudiyakoni muri Celebration Night. Ubwa mbere, ni abantu 5 muri 10 barongoye ibikorwa by'ubuherezi, ni ukuvuga: A. 2 barongoye ibikorwa by'ubwungere. B. 2 barongoye ibikorwa by'ubwigisha. C. 2 barongoye ibikorwa by'ubuvugishwa. D. 2 barongoye ibikorwa by'intumwa. E. 2 barongoye ibikorwa by'ivugabutumwa. Ubwa kabiri, abantu 8 muri 16 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni, ni ukuvuga: A. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni mu by'intwaro. B. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni mu by'ubutungane. C. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni mu ikoraniro ry'abera. D. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni bw'itangazamakuru. E. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni bwo kwegeranya ibiharuro ngarukamwaka by'abateye intambuko rukristo kanaka. F. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni byo kumenya no gukemura ibibazo by'ibanze by'abakristo bababaye kurusha abandi. J. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni byo gukurikirana ubutunzi. He. 2 barongoye ibikorwa by'ubudiyakoni byo kugira ubutunzi. Menya neza, zone yose yo mu gihugu itegerezwa kuba ifise abarongozi ba Celebration Night bakorera mu biro by'ishengero rya Kristo ku rwego rwa zone. Nibo bakurira abarongozi ba Celebration Night bo ku mitumba. Abarongozi bose bo ku mitumba bagizwe n'abantu bimenyereza mu by'ubuherezi no mu by'ubudiyakoni, baba abo ku mazone canke ku mitumba. Murakoze, kandi Mpwemu Yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.